aho urabinyarutsa ko atari wowe ariko uragira we nyene nukuvuga ngo jewe nyene ndayivuga nyene nk'umugabo ubwo nawe bivuga nk'umugore uvuga nyene ko amaze umunsi nyene wose kugisa okay abagabo ntitubibabwiye abagore murabizi rata uri kumva sinabisubira mu yo so umugore muri bo bashakanye no baguma bamubwira ko akiri gato none ko ndakubwira ngo urakana ugakrana ubu nako kubibona abantu benshi reka ubushaka ndabivuge munsi gitanda inyandiki ndakwandikira inyandiki muraho neza mwiriwe bitewe naho muherereye ni Anita na Claude kuri channel ya GSM Family uko mubimenyereye uyu munsi ndashaka kubanza kubashimira bivuye ku mutima urukundo mwatweretse urukundo mwatugaragarije Imana ibahe umugisha hanyuma twari tuvyiteze mwadusiriprenye mwaradutunguye mu byukuri ni nk'ubuntu bw'Imana ni nk'umuntu twagiriwe kubona mwara duhaye ama comment nkariya kubona views zingana kuriya Imana ibagirire neza hanyuma nkaba ndi kumwe n'umufasha wanje ugira akajambo babwiye nanjye ndabaramukije cyane tunabashimira nk'uko ahejeje kubivuga Imana ibahezagire bushishikare kudukurikirana kwanaberewe davre guys nubwa mbere mbonye kana gapira kambaye ndabeshe ntunyitaho mubyumve guys nanyitaho nuko sigabe kambaye ni gambere kweli nanjye nubwa mbere ntumenyereye imitungo y'umugore igi ni ya mitungo tuza tukavangana n'iyiwanyu ufise inzu agapira k'amajana 3 ngo mutungo iyi niyo mitungo y'abagore okay guys ufise inzu ndazana impuzu ziwanje nkazana n'intu nta n'inzu mfise ahubwo n'undi wagwana kuzana agapira k'ijana ariko ramajority ibintu byinshi ni uba warabizanye okay ni Imana yabikoze zagushimira mama uretse tubaganiriza iki asheri rikido naye madimisi ngumanga mva ko tuvugana kunkanga kuranda muri seriye rumva nagomba kukubaza ikintu cerekeye umunsi wa mbere ndakubwira ko fisinda wavyakiriye gute wiyumvise gute muri wewe basi nyene umbwire kiriya gihe rero kuvuga ngo urabona hari ukuntu nyene umuntu aba yavuye ku kazi nyene ananiwe arushe kiriya gihe nyene amasaha akuze ariko nyene iyo umuntu agiye kubaka iyo umuntu agiye gushinga umuryango nyene nico kintu nyene aba ashaka abahahamiye aba nyene ategereje nyene n'amatsiko menshi haba rubihahamiye naho utabimbwira nyene hari ukuntu nyene umugabo nyene yihagarara ko nabonye ko waje kubimbwira nyene ndakwega yuko ntabyitayeho ariko nyene bukeye nace ndakubwira nti rero oya ndabivuge reka ndabivuga kugere byagenze urumva ukungere byatanguye kwanje ndibuka ko nyene sinzi ukungere byanjemwo mwari mumaze imisi mukina filme intambara y'ubuzima uravyibuka mugeraho mufata ngo swara ngo afise inda uragura urambwira ngo nguze utuntuze tubiri uduteste de grossesse tubiri hama uragira murakoresha kamwe mugakore anike batora neza urumva ajere reka manena guiyo nkuru sikunuri keza yatoze urumva rero kamwe mwara gakoresheje akandi urakagumana keza
kiriya kintuze kizovamwo ariko zogikata urumva hama umbwira ko waguze tubiri akandi kari mu ntoze kari mu ikoti urumva hama ndimvira ati nta kuntu kweri nogira nta kuntu nopima nkaraba ko noba hari ico bacaragenze neza ko noba afise inda ndavyiyumvira wumve nta kimenyetso na kimwe ntihari bwaragere basi nyene cyagihe uvuga ati ntushobora gupima nyene inda nkaraba atakimenyetso niki na kimwe atanu kwezi ahubwo kurahera umva ngo mbone bya bimenyetso abandi bafatira ko swatu imihango ntiyaje ibintu nk'ibyo atakwezi kurahera nta nukwezi kwari bwahere bisigura ko nayiza nanyi urayiza yundi mugabo ariko umwana murasa kuba dusa nta kibazo abantu baraza ataca bapfana niryo rikaba ijambo siri kuri ugomba kubigira ibintu uvyimviraho kanini atangiye kuvuga amazuru kandi nuko uravuze ati wa mugabo ubwa mbere ndaye ko ari cyo ko nobana je basinye byaragenze neza kuko nari nshaka kumuvyarira nubwo ntashaka ko tubana muze mwende mubikore bazo urumva Chandagira nyene ndakubaza ati sheri kaka test Dr. Seste kari he urambira ngo kari mu ikoti ariko ngo ntihari mwijoro hari mwijoro muzi ko wamvyuye umbwira ngo sheri nguraba ngo kari positive hari mwijoro hari mwijoro nka saa 9 gutyo umunsi ndabikubaza umunsi namara kubaje uri ku murango uri ku kazi urambwira ngo kari muri ya koti mu mufuko ndavuga nti hasawa hama sinzi kumwe navyirengagije nganagize udukorwa twinshi sinaba nkipima hama mwijoro hafi ngira nka saa 8 sinzi kungene vyanjemo tivira twari turyamye twibwije twari twaryamye bwije ziko bwaca ari Noel cyenda cavyibuha ko mama w'umuntu ni mama w'umuntu bose ko ari byo bwaca ari Noel tuja gusenga hama urashika nyene turyama bwije tugiye kuryama je tukija kuryama niho niyumvire kuja gupima nyene ngiye hajuja muri toilette nyene ukora utuntu twanyuma ndavuga ati kakantu yavuze ko kari mu ikoti reka nje gupima ndafata ndapima nta navyiteze atani kimenyetso na kimwe zambara yawa positive ariko kajya kaboro kamanza guteba kuzana karongo ntangura kwimyotsa ntangura kwimyotsa mbonye gatevye gusa nyine ndavye nza mbona ati kakabiri kagiye gutamba amarira ko kumvara menshi akandavuga ati reka mbandije kumwereka hari hayenze ngira nk'iminota nka 50 canke nk'isaha uryamye cyo ndaza sheri naba ni positive ngo shapo garandi guys turi kumwe turacabandanya n'umukobwa mwiza umudamu mwiza Imana yamaye oya ugomba kuko turitsa okay twabandanije oya bandurinde nisino beme okay bandanye reka ndababwira ukungere byambabaje ndakubwira ati sheri nyene nibishika byinshi yose ni positive era abantu turongo tubiri ngo ngwiki ariko abagabo nyene hakumwe twihagarara ko umuntu aba yishimye banezerewe nivyo bararyoheye kugira umbwira niye nararyohewe reka twe no kuvuga ngo iyo tuba turiko turarira amoso zatimbaje mu amoso zatimbaje mu rero niyo uryohewe niyo wishimye nyene ntuvyerekana tingira nuko ntagira amahirwe yo gutwagwa no wundi mugabo hari abandi bagabo barira nyene uzobaje ko nyene murirane twe duhekenye imisa ariko umugore arize n'umugabo akarira guys rata jewe nararyohewe vraiment nararyohewe sinashatse nyene kwimwereka nyene habe n'akantu ko kuvuga kuryoherwa basi na gatoye nyene ngunyereke nabwiye Imana ndabwiye Imana urakoze Imana utabwiye n'umuntu umufasha umutima umva wacugira ngo turahindukira usubira gusinzira ndasinzira hage nari ninje mu mwuka
wari kurasenga naciye nsenga ndavuga Imana urakoze juzi ryo munsi jewe naraye nicaye hasi niho nabibonye nibyo naraye nicaye hasi bo guys ndarira amarira y'ibyishimo n'umuntu uraheza narari oya sindaheza nari nubitse uri kumva ndarira Mana bose nenzi ko byunyarutse nkuko kubera hari ukuntu uba waraciye mu buzima nta buzima bubi nyene bwa danger naciyemo ariko ndazi ko ikintu cose jewe ciza cambayeho ciza cose uzi ko cambayeho cabanza kubanzamo ibintu vy'amarira cabanza kuba guteba cabanza kwanka ahandi kigakunda rero kumva nico kintu kinyarutse nkuko nta n'ukwezi kurahera atani kimenyetso nakimwe nari bwabone sinari ndavyiteze sinari niteze basi navuga ati Mana kuva ko ni vya mbere byose wabanza kungerageza no kugira ndakoronke nabanje kurira byarantangaje ndarira kinigeze ngo simeza ndarira ndarira ayo hari abantu biryamiye avuye umugabo ntikeka kwinda atari yiwe wa n'ubundi bira aho reka mbaza abaganga kuko baza chat GPT guys mutubwire okay guys umugore rero Imana yampaye ntamuciriye mu ijambo n'ivyo ukunda so ariko muri make je nakuze ndi umuntu akunda abana pe kandi nabo bakankunda ndibuka ko nigeze no kwigisha nigeze kuba umwarimu yana imisi yose kuva kwa mbere gushika kwa gatanu bakaba bansanga muri maternelle kuko je mba nikunda utwana duto imyaka 3 2 turimo no mu rusengero urumva utwana nyine uduhinja nyine utuyoya nyine duto mba numva nyine aratushimisha hanyuma rero nkakunda na twana twe tuvuga ngo dukora utunutsi sinzi kurabona utwana usanga tugira ngo watubona uri kumva urumva tugatwana nkadukunda ariko rero hakaba hari abantu nyene ba mama nyene banci intege ngo yigeze rero kumbwira ngo kera waramyiza amazu nyene hari akana nyene ko muhira ku mwana wanje ntaramumyiza umuntu mbona ntuhari ndamumyiza umuntu ntabyo nigeze nkora ariko bavuze ngo wahora ubikora gutabikora ku mwana wawe okay ubwo muhanda bikora udahari wagiye nko ku kazi okay tubandanye mama rero bakambwira ngo urumva asha ngo ukunda ngo abana ngo burya ngo iyo umuntu ngo akunda abana ngo nka wewe nta bana ngo uzoronka nanje nubwo bwo bana ari imfisi ntabwo Mana ukuntu ndabaheka je narabaheka kwishuri narabaheka nyine batuzaye mu modoka nyine tukaza nyine mu gitondo nka 6 n'igice cyane saa moya nkakida dusha mu mugongo tukazunguruka urumva nyine twana nyine tukishima umva nkadukora muri mudu nyine yo kuba twaye kumwe n'umuvyeyi nkatuzana muri mudu nyine kwishuri turi kumwe n'umwigisha nawe adukunda nyine bakama bambwira ngo we ngo nuzoronka umwana ngo we ngo nuzoronka umwana ngo ngukunda abana cyane nakavuga nanje rero ngira ikibazo ikintu cyose nsengeye cyarinda guteba tu teba ebana abwa ningi sengera ko Imana ngo impumwana ni imyaka 10 ashaka avuga nti homba je reka ndabire kuku harakana twigeze kubana urumva je uri kumva harakana twigeze kubana ahantu karakana nyene kagakoze urumva tujanye nko gusoma ahantu tukajabuka nayi Bujumbura nyene ko ari n'umwana yavuye ruguru atabahatinya agacagenda arambwira ngo je mbere nizishake zingonge umva agambwira ngo uraziyani ngo ikintu ngo iyo werekanye ngo kugishaka ngo kutagishaka ngo nico kikubaho rero ngo reka nigirishe ngo ngomba ko zingonga kugira ni zingonge nawe rero watinya gusenga
watinya gusenga ati no hava kweri ngira nyene je ndumva nyene shaka umwana iki naco ndabisenge ubwo muri comment muraza kutubwira societe b'abarundi canke abanyarwanda abandi nta imico yabo ntayo nzi ariko iyo ukoze mariage nyine umengo ubwiye nyene kuri pressure nyine yo kuvyara hahera ukwezi kumwe amezi abiri amezi atatu batangura kukubaza ngo bite ngo ni sawa umeze neza yego basi bararindira no kuvuga ni sawa none ngo mbengo ngo nturatangura kugira iseseme ukaja kuri pressure ya societe none guys mutureke hariho n'ababihitiyemo kubanza kurindira umwana atangwa n'Imana so rero ico gihe ndavuga mana aha nihenze nkasenga ni imyaka 5-10 sivyo senge biratera ndavuga wapi reka nikabukira ariko nyene ebana nkabwira Imana nyene gahoro nyene ntayigora mana uzonka umwana Juzi ko nabandi no mwibarabandi ko ndagera navuga ngo ubu nkatambyara kana so rero kiriya gihe rero warabimbwiye noneho ncamera nk'uwisinziriza gutya ariko nabyumvise warasinziriye neza ngo warabuzitiye ndavuga nti ahangaha Imana yabikoze umuti haga rero sasa reka iminsi mikuru ivemwo tuje kwa muganga mengo hajya twagiye rusisi zo kwa mbere ni hafa kugo asha kuhera mu kwa mbere kwezi kwa mbere kwa muganga gushika Yesu harageze naho ndambirwa nta kwezi na kumwe ntamuherekeje kwa muganga noneho haragera igihe batubwira agatsina ka bebe ndavuga man ibintu nibyo bamwe nkaja kuri internet nkabaza ese ko muganga yakubwiye igitsina cy'umwana eske kibari ico hajya waguma urondera naguma baza bambwira ati usanga ari byo ahandi ati hari gihe bihinduka hari gihe n'ibyo bashobora kwihenda avuga ntaco kaze mu mwana arimo nuko hama nyene nca ntangura kuvuga ati nanje ubu ngiye kwitwa papa kutavuze struggle tukungene waguma mbona nk'umandu ku mwanya wose ngirane nasigaye nzirana n'injya ubwa mbere nashimijwe nuko ubwa mbere ngiye kwitwa papa kuko ni ibintu utagura ni ibintu mbese n'ubuntu bw'Imana nyene Imana ivuga ati nawe ndaguteye iteka ndavuga ngani sawa nuko ubwo rugendo rwe rero baratanguye gukuzana iseseme ukuruka ugirante kumengo bivuga ubushishwa urumva ndavuga Mana kuba uzi ikindi kinashimiye Imana kubona nabaye umugabo pe inzira mucamwo n'inzira igoye ahongira n'inzira musaraba kuba warabaye umugabo ntuvyara mba gutwita gusama ni ibintu nabonye kandi bavamo bigoye kabisa nyene kuvyara no gutwita biratandukanye kuba ufise inda nta kintu ushobora kurya ibaze ko n'amazi haje urwa ko n'amazi wayadawa amazi yo twarazira amazi narapfa kuyanywa yaba yarutse ubwa mbere indyo zaranka ariko ivyamwa imyembe nkayirya imyembe nkayirya haragera igihe nayo yanka haragera igihe pome ndayiriye nkayitinya kujya kuntu nza kuruka ibishishwa byarigagenda biramarako Yesu n'ikintu nakunda naco cari kigori naco mu nyuma byaranze kivira ahantu sizopfa gusa nyine Imana yarakoze ndayishimira ariko apare y'ibyo nta zindi complication nabifise n'akada gatoyi n'abantu ntibanabimenya hagera ko nja kugirisha ecography ku myigitsino kumva abandi bavuze ngo yashawe ntiharagera bibaza ngo indanga ifise ukwezi kumwe nawe ifise amezi 5 ngo yasha ngo we ntiharagera ngira ngo no ukwezi k'umunani no mu kwezi k'umunani ni hari umugabo twahuye haje ngiye kuvyara turahura nyene hajya ku bitaro uri kurazunguruka namba yari nyene ijya hospital twavyariyemo arambona nyene turi kumwe na mama yamperekeza arambona araturamukutsa ngo mwabuze inzira yo gusohokeramo ati wapi turanye ko turazunguruka agaruke mu nyuma
ariko arazunguruka aca muri salle d'attente aho hamwe twari turi abona nicaye hasi meza ibisa byatanguye kugira ngo Yesu we mama mama Aisha mama ngavuga yo mama nkibuka mama ko atari hafi ngavuga ati yo Yesu arevye abavyishe araza ya mugabo aravuga ati uwo ni biki ati yagira byare ngo ari ndafisuye aje ndibuka no kwezi k'umunani wa muganga umwe twaje ko muri ville yatuye ngo ngwindango ngo jano kangahe ati twe batubwiye ko iyi nshuro ariyo yanyuma kushuwa ewa tuje muri ecography ubwo araraba ngo ngo umwanya n'umwanya ko mushaka kubyara aterekihinda kweri mwana ati kandi umwana ameze neza yafise n'ibiro bikwiye ati n'umwana ameze neza afise n'ibiro bikwiye gusa nyene nakomeza mvuga nti Imana ncungira rero ngira hari ukuntu Imana iregera ibintu nambuvomisa cyane kigerageza basi iyo nda ntizona kuremerera ira hari ukuntu ushiramo imiyaga hari ukuntu rero guys najya kunuze twafata moto nkumva ubwoba nkumva no emba bakumva niwe yonyitwarira nkumva niwe nje no mwitwarira nkavuga nkamubwira mota ugendere kuri 40 ugendere kuri 40 motari nabo abana bakankundira bahagenda gahoro hariyo nabo twumvikana amafaranga mbonye dushitse nkaca ndabarengiza nka tuwasa cyane sexa kubera nyene mbonye dushitse amahoro ariko nakunda kuvuga ngo mota ngwigeranje n'umuryango wose aha ni imbere n'inyuma niho umutungo wanje n'umutima wanje uterera indi famille wari wayisize nta yindi famille wibuka wari oya kandi jambo yimara avuga ngo muzosiga sona nyoko ngo mugende kubana n'umuzehe reka nibafuwe oya barazi ko ndabakunda ariko umuryango wanje wa mbere ni wewe abati mota n'umuryango wanje wose iyaranje aha ngaho umbwira nawe wiyumva gute ari ukuntu sheri kera naraniyumvira ngo ego nyine twabana n'umugabo ambebeza nyine amakeya ngo mfise inda ngo nzokwigirisha nifisinishe ngirene birakunda ntiwifisinisha basi nyene biraza uko nyene ukavomisa atari kuri ivyo ugasigara urira timana yanje wamfashije kwera bino bintu bigahera wumva nyene mu nda hariyo nyene umubebe nyine wiyumva gute ntabwo wagira ati je yamara kino kiri mu nda yatari oya ntabwo banagira ahubwo emotion zaramfata nagakora ko nyene mu nda amaso moso zakaza wiyaho twaye umugore w'umuzungu kaje nabyo waruzi ibyo kabizi nagazungu semandi z'abazungu bafata mon bebe mon enfant amushiriramo kakaririmbo kakandi akaca atera rero nkuko kubona bimubebeza abana bari mu nda kuko arabyumva byiyumvamo mwana wanje ntuwo wari ubona ko aguma twenga umwanya wose abitwabanye amahoro menshi twirabira filime nkavomisa sinabimuhora aravuga ati ntukuri mwana wanje nta kundi nta muririmbira mutagatifu wa Yezu niyo yarigezwe nuko kidoma kitari bwaze naco nico bari bapfa umuririmbira cikiri ngwani hari hagezweho mutagatifu nuko rero namuririmbira nkamushiramo kakarimbo ka Senjo je lui dirai na sinzi kuririmba umunsi tugenda ngo tugiye kubyara uravyibuka badusubiza inyuma bazisubije inyuma buri aha muri vira apana ari atwavyariye uvyibuka ko twagiye tuzi ngo ni bise bakatubwira ati wapi ariko umwanya bashaka kubyara ariko ndavyibuka aha kiriya gihe ariko umengo nta n'ibintu twatwaye oya nta twatuye gusa kubaza existe iki umunsi wa nyuma rero
hajya twagiye nge numve ndavyibuke neza. Aha ngo waratanguye ari kuwa gatatu canke kuwa kane ibisi. Ego nko kuwa kane. Guys rero iyo inda ari ubwa mbere ntumenya ngo nibise, ntumenya ngo nukuribwa bisanzwe, ntumenya ngo nibiki. Ntumenya ivyo ari byo kwera Imana yanje sinabimenya. Ariko guys ico gihe ndumva ari kuwa kane niho yambwiye ngo urumva ngo ndiko ndaribwa ngo munda, urumva ngo ariko ngo ngira ngo nibise. Twaramfata nkaribwa kanya gatoyi bisubira bikagenda. Ariko ngo hari n'umusi nicaye hari imbere ya gate mvuze ngo ngira nje kugira ka sport kamaje. Hari bica biramfata nyene ndaribwa ndabanza ndicara. Ndanagutelefona ya umugabo wanje umwanya wose naguma ndamutelefona. Anige namutelefona amubwira ati "Seriza kumona bafi." Guys nari yaranja telefone bikabimwe amayinite yo guhamagara. Na internet. Bavuga nti nanje telefone umva yapfa guhamagara gusa naho nabandi mu kazi kenshi. Yabayitavye. Nabanitavye. Nanje ariko nataye ntango kuza ndamudera. Tugende. Ariko kujya kuntu yari banje guteba yene bebe wacu yaratevye kuza yarabanje aritonda neza amatariki bari batubwiye muri ecography ya mbere ararenga. Tunasubirayo basubishamo kuduharurisha neza. Urumva? Uri kumva? Hanyuma ukazura telefone rero hari mu kugera muri ya matariki ngendwa telefone bazamva ngwaro tugende ngenda nakubaze kumere wabo umpamagaye nije nabanda gutya umpamagaye tugende naje tugende ngo biraje. So guys hanyuma kwa gatanu haragera. Kwa gatanu hageze ndi ukazi ndamuhamagara bite uyu munsi gute hari byumvise ngo yana ngo kabisa ngo happy kabisa ngo ndumva ngo bishobora kuba ari bise. Sinzi nahamagaye ndamaza se hajya ibise ibyo bwa mbere bigenda gute. Umva nyene ubufise nyene amatsiko y'umwana nyene kuvuga ati umwana nanje nzobona image nyene yanje nzobona amaraso yanje ndamuhamagara bite none hajya ibise vya mbere gute nyene bigufata gute gushango usengo ngo gusigura gute nyene ngacira mubwira rero we ni wumva nyene ibintu nyene bitari normale uza guhita umpamagara. Nuko kwa gatanu ndumva kwa kane ntiwariye ngira ngo ari ivyamwa ngira ngo no kwa gatanu ibanze y'umwana wanje yarige nijoro nshitse mengo nashitse nko masaha 5 gucyo n'igice gucyo. Hanyuma ndamuza wariye ashanga wapi ngo vyansi. Rero batubwira ngo ngwinda nguyikuze nko kumezi ngo ngwane ngo kuva kurane ngo kuduga ngo tangura kurya ngo kavyibuha uyu ntiyari yagumya ruzingo. Nenda kuzi ko iyo termo toreka kuri rutsingo akomera ruzingo hagona nifise kibazo cyakana kanje azigaza cyakana kanje bazo kumbe wambwira ngo ninge uyumvira ku mwana gusa je ntaco twari duhuje jewe we cyambere n'umwana wanje we waraje nyene uza mu buzima ariko nyene hari ukuntu aba n'umwana umwana umbwira ngo turasa umba bikaca bigenda ku rundi ruhande urumva none nkavuga ngo ujye kugira ngo uzubyare neza uzuronke n'imbaraga nyene zo gupushinga yari umwana kugira ngo bigende neza. Umva ikibazo cyose twari umwana yari umwana gusa jewe nuvuga ngo kiya gihe ni Imana numvise no kwa muganga no kwa muganga batubwiye ati hano iyo mama aje kuvyara abantu bose nabo bagize impanuka turabareka tugahanga amaso umuvyaje aje kuvyara. Ayo abavyeyi baba bimirije kuvyara. Uri kumva nanje navuga nti aha nugeshe ndakugurira iki kuri aga brochette ati ntumira haka ibiti ntumira igiti nkavuga nisha ndakikugurira naragi nyama igiti buri munsi igiti nuva mu iyo ushaka nayo kukugurira bari kumukura urumva. So hanyuma ico gihe nijoro arambwira ati shawe umunsi vyanse pe umunsi nariye kandi
ati ndumva ko kabisa Uraje gusa uwo munsi wari wandungikiye igiti uri ku kazi nka mu masaha 9. Ntabyo nibuka. Ariko nakunda kubikora ni nacyo ngira ngo cyaguma mu nda cyonyine. N'agafanta sangapira nka saa 8 mengo hari nka saa 8 na 12 gutyo. Nyine ndaryama wumva umuntu agiye ava nyine ku kazi arushe ananiwe nka saa 8 numva hajya wararutse cyangwa warabyutse. Byatanguye nko mu masaha byatanguye kuva kare nko mu masaha 6. Uribwa bigenda. Bigenda. Uribwa bigenda. Kaje ndabaza chat GPT ihise bimeze gute. Chat akambwira ati rero nivyabandanya ivyo biza ko bari ivyo nivyaje bikagenda two nitwa dutundi dutangurira ibisi tinuze kugira ikibazo tukaza tukagenda haguma nihagarara kate hari ukuntu bavuze ngo igisekera kubita ngukumva asha barindira ati je ndindire kiriya cyagende gikubita cyane ariko nani ifitiye uburuhe namubwiye rero we nivyabandanya ucumbwira duhamagara imodoka guys tuboneyeho no gushimira leta y'u Rwanda kabisa ni ibintu byose yaravyoroheje hari nka saa 8 irenga k'iminota mike urambwira ngo ashanga ubu ngo noneho ngo ndumva vyasi rero ngo tugende ngo kuraba ngo uko bimeze ndabubwira ati byabise urebe ko biraza bigumiza urumva ubwo hari ucaje mu nyuma kakubita cyangwa ati ndagufata sura telefone wagire ko telefone mu naciye mpamagara imodoka nko minota nk'icumi yarije kabisa niko ntiyatevye reka ahubwo tunayamamarize nubwo itadutumye move kabisa cyo gihe baje bihuta nyuma bazashobora dutuma hanyuma baratubaza bayaduhaye kwamamaza ubwo nakwamamaza bazoyaduha n'ibyohereraho so baraza hajya wambwiye ngo nitwaye ngo ivarize jere numva rega kubera ntayi ndabimenyereye nayo ndindire rwa rusiro kubituga kwa gufa ukome nduru ubu nibyo bari barakubwiye niko nari ndindiriye umbe rega rujya ngo ruza mu nyuma ubwo turagenda turapakira n'ivarize arambwira ngo yangu ivarize ngo ntuyiza ndamubwira reka ntuyiza n'ubundi ijya muri kapo hari inyuma n'undi nta mwanya uri gutwara nta kibazo nitwasanga ataragera ngo turayigarukana uko mbwira guys ngina sengera mutima mana bane natwe mana duha umwana muzima mana na mama wiwe nawe aze kuba muzima gahura umutima mba ntababaza turagenda kwa muganga batwakira neza pe batwakira neza mba twasanze nyene nijoro hari gusanga nyene abazamu nyene nabo baba ari tayari abaganga nabo baba ari tayari nuko turashika bukeye rero bwaho deja kwa gatatu hari hageze amatariki yari yahindutse masaha yo kumugoroba tubona Imana iduhaye umwana guys aho urabinyarutsa kwa atari wo wari uragira we nyene nukuvuga ngo jewe nyene ndayivuga nyene nk'umugabo ubwo nawe bivuga nk'umugore ubwo nyene ko amaze umunsi nyene wose kugisa okay abagabo ntitubibabwiye abagore murabizi rata uri kumva sinabisubira mu yo so ariko bano service nziza imihanda imeze neza amabarabara ameze neza nta ibintu by'ibinogo mu mabarabara biba bihari byo kuvuga ngo wenda imodoka yava yiceka umwana amererwe nabi ibintu byose bimeze neza ku mabarabara amatara bayaka hari ikintu niyize ikintu cyo gutabaza Imana ego ukumva narakibonye pe uzi abavyeyi nyene barabizi ukungene biba bimeze kiri inkumi nazo ndinde kubivuga oya ndavyihorera ivyo ababikira inkumi bahava bagira ubwoba kuko bahava bagira ubwoba hari umuhungu twigana yigeze kutubwira ngo ukungene yabonye umudamu ariko aravyara yari kararagira nyene kugira usanga hariho hospital itagira clôture acabona umudamu ariko aravyara yavuze ati Imana yanje sinzorongora
umugore wanje ivyo bibazo sinabimutera n'abakobwa uravuze ati reka ndavyihorere n'ukuri ntimuzohave mufata decision zitarizo nugutimba n'indege irasha n'abandi barabibayemwo nta nyene n'Imana urasenga Imana kandi biragenda n'umugisha nukuvuga ngo hagize nyene hahandi numva ko vyanse nyene n'abaganga batanga kugira ubwoba bavuga ngo none turamugira cesarienne ko mwana turiko turamubona ariko ibise byaca bigenda byaraza bikongera bikagenda uvuga none turamugira cesarienne urumva oya ngira mvuga akantu ko kungene natabaje Imana bantu muzotabaza Imana bigoye ukabona ugeze ku ruzi urumva urikumva kakarimbo ukabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka aritabaza Yesu niwe mutabazi urumva ndabona ko vyakaze ahandi nkagira ngo yo mama none atari buze nawe yoza ntaco yamufasha ni kimwe bavuga ati hari ibintu umuntu akora akigwanaho nyene ta n'ibindi kumwe na Bebo bari yiyicara ikabasha kabona ariko arifatikiza akavuga ati anye ntegerezwa kubikora haragera nyene aho mvuga ati Mana fasha ndakwinginze Mana basiri bijyanye umwana nyene aboneke aho kantu navuye kukavuga tanamba bebe araritse Imana iravuga ati warurindiriye ko umundi wo wacana ko wandaniye warandaniye ati ariko ubwo yibutse ko arije nshobora byose ko arije nshobora byose ndabikoze yaciye bikora urumva navuye kukavuga gusa kuko n'umudokiteri yaraza akambwira uracari ngaha umwe yari yatwakiriye sangapi wibuke ko yari yatwakiriye saa 8 gushika saa 10 ariko Imana yarahabaye ngo hariho n'abamara imisi 3 bakamara imisi 2 nukuvuga nyene umwe wese bivana n'urugeze abariko ariko nyene na muganga yaraje ubwa mbere rero tubwiye umwana ngo ari hafi ngo ni waronka ibisinguza gucuvyara na muganga yaraje kuvuga ati wa mudamu aracara uri karamfasha muri iyo service ya maternité akaza abandi akabwira ati reka nimuze dufashanye yego ubwo rero uravyaye baguhaye Imana ndayitabaje nza mbona irabikoze avuga ati yo Mana nukuri n'ubundi munsi nzotangura ndakwibuka hakiri kare bitaragira ubwo turatashe ubu rero uyumva gute umuvyeyi ni challenge ubona biraryoshe vyagutunguye nibihe utari witeze nibihe wabonye vyiza kuba umuvyeyi rero ni ibintu biryoshe cane pe biraryoshe ariko kuba umuvyeyi wa mbere basi nyene umwana akiri wa mbere uhura nyene sinovuga ngo ni bibazo ni challenge uhura na challenge nyinshi umwe araza akakubwira ngo no kuvuga ngo umwana ngo kuri uyu mukondo ngo nushireka amashereka amaberebere aho n'umuntu abikubwiye umwe undi akaza ngo ya ushizeko amacereka ngo umukondo ngo ntiwokira amashereka oya ntaginyo mfise hari iryo ntafise uvugisha amenyo cyangwa uvugisha ambwiye ngo namenye aravuga bavuga ngo amenye aravuga amasha amasheri amaberebere nayo ngo mvyubwira tunaborohereze aba bavandimwe amaberebere akavuga ngo ushizeko amaberebere ngo haca habora aho ntiyakira ubundi nawe akabwira shaka amaberebere aharakira kiyumvira none fatiki hari n'igihe usanga ivyo vyo kudashirako amashereka ari muganga yabikubwiye hama ivyo byo kuyashira ugasanga ni mama wawe yabikubwiye kandi mama wawe ukabuze ko yakubwiye mama wanje ko ndamwizeye ari we yamvyaye namba yare yanshiriye ko nkakira ndareka kuyashira ko kubera iyo uhamagaye mama wawe uba wumva bimeze bite umubwira ati noneho ubu reka tuganire nk'abavyeyi tuganire nk'abavyeyi yego urumva nizo challenge uhura nazo umwaraza akakubwira ngo umwana ngo bumuheka ngo utuguru wadusohoye ngo kugira ntajogira imibango undi akabwira ngo yego umwana ntarakomera ngo umuheka ngo wadufute
ibintu nk'ibyo undi akaza akakubwira ngo umwana ngo si byiza ngo kumwogosha ngo aracari muto undi akakubwira ati mwogosha ahubwo urya mushatsi wo mu nda uratuma umwana adakura none ibi ndabigenza gose mbese imfura ziba zaragowe imfura nizo twigira ko ibintu byose witishamwo ariko nyene biraryoshe nyene kugira umwana mbonera kuvugira n'abatarabaronka namwe Imana zibagire neza kandi nyene igihe cayo kigeze ibintu byose biragenda neza ngaha reka tuhashimangire kabisa abantu batarabona abana Imana kabisa ibabahe iravugisha umugabo wanje rero ibabahe kabisa je muri covid hari ukuntu nyene twasenga nyene mu rupangu tugasengera mu nzu imwe covid warasenze rero bakumva n'amasengera abamama nyene bafise inda bari mu kuvyara none bakaja bambwira none hari umuntu wateye inda abwa wapi cyane kandi ufise gafite imyaka 6 oya gusa nyene numva ko nyene ndafitiye impuhwe urabona hari abama benshi mwene uko wenda ushaka kwa mwari mu n'umunsi mbyara ahubwo twumvirije twuguruye kanguka dusanga Chris ariko aravuga Imana by'abagore umugore ari muri maternité iki kubera baba bazi ko bitoroshe so jewe impamvu nayivuga nuko narenzi ko buri muntu wese ari mu nzu kandi umumama nyene yibungenze nyene afise inda abakenera ibintu byinshi kugira ngo bigaburire umwana ugasanga rero hariho ababaho bafungura kubera bakoze murumva hariho rero n'ababaho bafise ubuzi butandukanye ubuzi bwinshi ngira ngo atari ngira ngo muri leta nyene ubuzi bwinshi nyene nk'amakampani y'ubucuruzi imishahara barayihagaritse kandi urumva biravyumvikana kuko nabo bariko barakora so ugasanga rero wa mwana ari mu nda ariko araba victime iyo situation nyene ya covid ariko nkavuga nti rero aho umwana w'umuntu atari Imana yo nyene ishobora kuhaba nyene bigatuma n'umuntu basengera Imana bagire neza hari n'igihe ushobora gusengera umuntu kandi wanashaka nta n'abantu bafise inda narinzi ariko nyene nkumva nyene ndabasengeye bose muri rusange avuga Mana abantu bose bafise inda aba mu Burundi canke mu Rwanda canke kwisi yose ubibuke tuze tuvuke tumeze neza gutyo umusore uriko urasengera tudede ubu rero nanje ntihabuze abansengeye umwana avuka neza n'ubundi nyene ngo tugeze mu ijoro nzobona abantu baza bakugwa ko ngo warakoze kunsengera kandi ntavyo wibuka kwa musengera so niyo mpamvu rero niba ari uzobona baza bakugwa ego so rero nuko byagenze Imana ibigenza neza atwiduha umwana ubu turashima Imana ariko abatarabona umwana Imana ibaha umwana pe buriya umaze kumenya ko nasamye ninde muntu warabibwiye bwa mbere ubwa mbere jewe nkunda kugira ibanga sinkunda nyine kuvuga ngo urumva ngo byacitse wapi umva naje ko wanabimpishije kuryohewe ayo banga naryo rirakaze ndumva hari umugenzi wanje yitwa Ntwari nibo nabibwiye ubwa mbere Ntwari bubaho maze ko na sister ni sister wa nije nayo mubwiye ubwo sister nawe yaciye abibwira mama ariko je nta kintu kimwe nigeze ndababwira na Ntwari nawe nagiye kumubwira nko mu mezi nka 6 gutyo je ntawe nibo kuko ntabwo bibaraba nyine uba ugomba gukipinga ntuze amabanga yawe iyo hageze nyene urayivuga ni nkuko udashobora kubona rimwe na rimwe umwana wanjye ndamusize kuri stati abo je ni bukubona ngo nkumushira banya agafoto keza nyene ubwo turatandukanye guys turabashimiye cyane abanye natwe Imana bagirire neza ariko nanone kora share like comment umwana arakunditse umwana mama ikanduro cyangwa uribuka ko hari unyita ngo wakana bite ikaje kantu karangyohera rero n'uracyari umwana we ariko no yerutse gukambwira
abana babiri ego umugore muri bo bashakanye no baguma bamubwira ko akiri gato none ko ndakubwira ngo urakana ugakrana ubu nako kubibona abantu benshi reka ushaka ndabivuge munsi gitanda inyandiki ndakwandikire inyandikire so guys mwakoze cyane mwabanye natwe ni iby'igiciro kinini Imana ibagirire neza ariko mukomeze mudushigikire mukomeze muduhe ibitekerezo muri comment n'ubundi yabafise inama ubuhamya intahe azoduhamagare tuzomuha gahunda bitewe na availability cyangwa se nuko tuboneka mu minsi isanzwe. We nta ofisi zo gutumire kuri GCM family duhe intahe. Birahari ibyo twateguriye byinshi tuzobabwira kandi byiza. Baseze. Bakunzi bacu turabasezeye. Mushishikare mukurikirana ibiganiro byacu turabakunda cyane natwe turabashimiye namwe turabashimiye ko mudukunda Imana ishishikare bahezagira ku byo twari duheje kuvuga batarabone abana Imana ibibahe ko biraryoshe n'umugisha cyane ababaronse namwe Imana ishimwe ishishikare bakuriza Yesu abahezagire cyane ciao ciao turabakunda ciao ciao